Ndabaramutse nongera ndabifuriza umunsi mwiza umwe wese aherereye mu kiganiro c'ibidukikije. Uno munsi twashimiye kugendera umwigeme Abigail. Uyo mwigeme ni umwigeme akiri muto mugabo akora ibintu bikuze gose, akaba mu vyo akora yegeranya amacupa n'ibindi bikoresho vya plastike biba vyavuyemwo ibinyobwa bitandukanye, agaheza amaze kuvyegeranya akabikoramwo amapave canke amakaro, murashobora kuvyita uko mushaka. Ni ya mapave muhora mubona ashashe mu mago mu ngo z'abantu canke imbere y'ingo z'abantu, nivyo aheza agakoramwo nk'uko mubibona ku masanamu. Uyo mwigeme rero akaba agira ngo atuyagire vyinshi mu bijanywe n'ico gikorwa ciwe, ahereye ku kungene begeranya ayo macupa ya plastike aba yavuyemwo ibinyobwa bitandukanye gushika aho bayashikana ahategerezwa kuyashikana, hanyuma bagaheza bakayateka kugeza yaho aba amazi, hanyuma ayo mazi bakayavanga n'ibintu bitandukanye aza kutubwira kugeza yaho bateba bakaronka rero amakaro canke amapave aheza akadandazwa. Ico gikorwa ni igikorwa kidasanzwe kuko mwese murazi yuko amacupa ya plastike n'ibindi bikoresho vya plastike biba vyavuyemwo ibintu bitandukanye, murabibona mwese aho muherereye, usanga vyandagaye mu mabarabara hirya no hino. Ivyo navyo bikaba atari vyiza na gatoyi ku bidukikije, kuko biravugwa yuko icupa rya plastike rishobora kurenza imyaka 500 ritarabora. Aho rero ibintu bibi gikora ni vyinshi, birasiga ubumara butandukanye, haba mu mazi, haba mw'isi, haba mu muyaga duhema, vyinshi nk'uko umwigeme Abigail aza kubitubwira muri kino kiganiro. Uno munsi mu kiganiro cacu kijanye n'ibidukikije ndi kumwe n'umwigeme akora igikorwa kidasanzwe mu bijanye n'ibidukikije. Akazi kiwe abasanga namuvugiye vyinshi, mugabo ico akora atora amacupa n'ibindi vyose biri mu bwoko bwa plastike biba vyakoreshejwe, hanyuma akabihinguramwo ibindi. Araza kubitubwira. Reka tubanze tumusabe atwidondore. Amazina nitwa Abigail Ajitimai. Birakwiye? Ego. Abi, je nza kukwita Abi kuko nivyo biza kunyorohera cane. Twashitse aho mukorera turabona amacupa ya plastike yavuyemwo ibintu bitandukanye, hanyuma turabona n'ivyo mwakozemwo. Mugabo reka duhere mu ntango. Iki ciyumviro cyo kwegeranya amacupa ya plastike yavuyemwo ibinyobwa canke ibindi bintu kugira ngo mubihinguremo ibindi, iki ciyumviro cabajemwo gute, hari ryari? Iki ciyumviro catanguye muri 2019 nkiheza Humanité. Nagumye ndavyiyumvira gusa ico kogwa kugira ayo ma plastike ntaherere mw'ibarabara. Hanyuma nca ndagira rero un esprit yo kubishakisha kuri internet. Rero naciye mbona ko abantu bo muri Afrique de l'Ouest baramaze gutera imbere cane mu bintu vyo kubihingura. Birashobora kuvamwo ibintu vyinshi, mugabo nkuko nanje ndeseye amakaro, ariko icanyoroheye gose cabaye kuyakuramwo amapave. Ego, kugira ngo murinde mutangura kwiyumvira ico ciyumviro, mwari mwabonye ayo macupa ya plastike yabaye menshi mw'ibarabara aho muca munsi, icyatumye icabakabuye kugira ngo mubitangure ni giki? Icankabuye kugira ndayatangure ni kubera nabona yuko iyo potentiel ntayo dufise mu Burundi. Nkuko nababwiye, reka mbere rero mu ntango muri secondaire twari dufise umwigisha yaradukundisha ibintu bijanye no ku ibidukikije. Nkabona hariho abantu bafashe ama plastike bakayakata bagasiga amarangi bagashiramo des fleurs. Donc nca mbona yuko ama plastike ashobora kuvamwo ibintu vyinshi gose. Rero kuva rero nkiri muri secondaire vyaranjamwo ukuntu ushobora gukora ayo ma plastike nanje ngakuramo ikindi kintu. Rero mpejeje rero Humanité muri 2019 niho rero naciye kuri internet ndavyiga rwose, ndagira ama experience, biranka ariko rero vyaratsinze birakunda.
Yego, iki gikorwa nk'ibindi bikorwa byose iyo umuntu atangiye gukora igikorwa icyo ari cyo cyose hariho uburyo bisaba kuvyegeranya kumbure bigusaba inguvu mugabo kugira ngo uvyegeranye ari byinshi wenyine ntiwo bishobora mbwira mu kuvyegeranya imbere yuko dutandukira ivyo bihinguramwo kwegeranya amacupa yakoze ya plastique kwegeranya ibintu byose tubona bya plastique birakorohera ubigenza gute? Ntibinyorohera kandi ntabwo ndabikora ndi jenyine. Hariho abantu bita aba benevole bakora igikorwa abakorerabushake. Ego, abakorerabushake ukabasigurira impamvu ari bibi yuko iyo plastique ari bibi kubita mu ibarabara. Noneho kandi hariho ikintu mairie igira buri vacances ajya hepfo campus des jeunes. Twaravyegeranya rero komsa gusa abantu bakabita ngaho niho rero nazo ndabitora nkahamagara umutaxi vera akabinshikanira mugabo ico gihe ntivyari bwatera imbere. Ndibuka mbere narafashe isifuriya ya mama ndayonona arambwira ngo ndaza kuyimuriha mugabo n'umuvyeyi ntabwo yayindihishije. Nuko uravyegeranije urabishikanye aho bitegerezwa gushika hanyuma tubwire rero uratanguye kubikoramwo twabonye ibintu bitandukanye nimutubwire mbega kugira ngo havemwo ibi twabonye amakaro atandukanye bigenda gute mu bihingura gute kumbure ku utazi ingene bigenda tubwira ama etape ingene bigenda murabizanye murabishikanye ngaha kugira ngo harinde havamwo amakaro n'ibindi byose mukoramwo bigenda gute? Uko bigenda turabiturira ukuntu twovyita mu gifaransa incinérer kuko guturira na incinérer sico kimwe. En fait tuba dukeneye ivyo nibicike urumva turabiturira gushikaho aya ma plastique mubona acika amazi. Tukabiturira gushikaho bicika amazi bimaze gushika amazi mwabonye ngaha turakoresha umusenyi duca tuvanga n'umusenyi turashiramo iyindi huile bita huile de vidange hanyuma tukayishira muri moule mwiforoma ikacicika rero uko mwabonye ikacicika kaho canke pave. Ego igikorwa cyose kirasaba uburyo hariho uburyo mukenera bwaba uburyo bwo kugura ayo mavuta mutubwiye mucanga bwa buryo bwo gukora canke kugura ayo maforoma n'ibindi byose mukoresha ubwo buryo bwo buboneka gute mu gukura? Turatumiga mu makompetition niyo competition musanzwe muzi ya Union Européenne n'iyindi nubwo ntababwira igitigiri c'amahera umuntu agenda atsindira sibanga mugabo nyine c'est mieux que umuntu. Hariho iyindi competition yitwa yari yahuje ibihugu byose vya Afrika nayo nyine narabaye umuchampionne. Donc ayo makompetition yose n'abandi bantu babibona bakumva yuko bo bikora kuko urumva nk'umuntu w'umubenevole yemeye kuza akadufasha ibi bintu akabishikana ngaha nawe nyine ni umupartenaire akomeye gose kuko sans iyi matière no kwita matière première idahari nta kintu twokora. Rero nuko rero abo bose n'abapartenaire abo badufasha kubizana ngaha n'abandi bantu bo mu kibano abapartikiriye badufasha. Yego. Okay. Nuko rero murageza ahantu mukoramwo aya makaro canke amapave mbega muraronka abayagura bigenda gute muyadandariza he kumbure nk'abo babayabonye bakayashima bayakeneye boyasanga he bigenda gute? Ego turayagurisha baragira amakomande ukuntu bihari ahasanzwe nkorera ngaha mugabo aho hanze hariho ibarabara niho tuca dutera tukabishiraho. Ego kandi tugiye nko mu mafoire turavyesposa kandi mu mafoire kenshi niho turonkera les clients turabaha no contact tugaca usanga abantu mugabo parfois usanga twagize commande nini umuntu ayishika mu mwanya muto ugaca usanga biratunanije gose kubera n'amamashine nyene menshi gose canke akwiye dufise yokora rapidement ayo mapave. Rero ugaca usanga biratugoye gutyo. Mugabo nk'umuntu ashaka kuva kuri 500 igihumbi usanga
mugabo kandi akaduha umwanya ukwiye. Ariko hariho umuntu usanga ashaka ibintu vyihuta iminsi 3 iminsi 4 kandi agasaba amapave menshi usanga bitugoye gutyo. Urumva rero mu bisanzwe yaba mufise uburyo bwo guhingura menshi abakiriya murabafise mugabo ntimuraronka uburyo bwo guhingura nyinshi mu ijambo rimwe n'ivyo ntahuye. Ego kandi iciza c'ibi bintu nuko nkuko nabibabwiye usanga nk'umuntu umwe ashaka amapave 10,000 ugasanga nka université y'iwacu université IGR ukaca usanga iradukontanse ishaka amapave nka 10,000 ubwo buryo ntabwo turaronka bwo gukora amapave 10,000. Umva nico ciza c'ibi bintu hari igihe uronka n'umukiriya umwe umva ashaka ibintu vyinshi ukaca usanga mugabo kapasite yawe ukuntu ushobora gukora byinshi kandi mu minsi mike ugaca usanga nabyo ushoboye. Ego murumva ingorane abandi bakunda kugira ngo ntayo mufise kuko hariho abakora ibintu bakabura baza kubigura. Mwebwe urumva muraronka ababigura bakabasaba byinshi mudashoboye kuronka. Muri iyo ntumbero mu mutegekanye iki hari umugambi yuko kumbura ejo canke hirya ejo mu minsi ya vuba mushobora kuba mufise ubushobozi bwo gukora amakaro menshi ku buryo abo bose amapave abayakeneye bose bashobora kuyaronka. Ego ni nako rugamba turimo. Amamashini vraiment arazimvye gose usanga n'imashini bita nka déchiqueteur igurwa nka $30,000. Usanga rero bisaba des moyens ziri très fort usanga muri umwanya ntawo uhari mugabo nkuko nababwiye ni urugamba turimo turiko turabishakisha ahantu hatandukanye twizigira ko tuzoronka ayo mamashini. Igikorwa cyose y'umuntu afise igikorwa yatanguje agomba gukora hariho yaba agomba gushika. Mwebwe mutanguye igikorwa aho kugeza uno munsi nibaza ko kugeza hano kibashimisha mugabo mushaka gushika intumbero yanyu no gushika kuki? Intumbero yacu dushaka d'ici nko muri 2030 iki gikorwa kibe cahaye nk'abantu 100 akazi ngaha mu Burundi. Muri ubunye turacara abantu 5 mugabo nitwaguma kuri umurindi n'Imana ikadufasha d'ici 2030 twifuza yuko twokoresha nk'abantu 100. Ego mugabo abo 5 sinashizemo le bénévole harimo abantu 20 dukorana bakabitora gusa gutyo ku bushake bwabo. Ego kubera turiko turavuga ibijanye n'ibidukikije mwibaza yuko iki gikorwa canyu gifise uruhara ruhe mu gukingira ibidukikije mu Burundi? Icambere nuko hariho étude récente ya Banque mondiale ivuga neza yuko 90% y'ibi bideshe plastique biherera dans les océans hanyuma vyikica au moins 60% ibice 60% vy'ibikoko biba mu mazi ivyo no kwita mu gifaransa les animaux aquatiques. Kandi ugaca usanga natwe ngaha tuhora tubona nk'abantu twita abarovyi bagiye mu mazi agenda agapfa ivyo atereye mu mazi nk'amaplastique usanga amaplastique yuzuye cane mu mazi. Rero nk'ubu dukoze kino gikorwa ngaha nyene kwanza tukavyegeranya icambere kino gikorwa tuba dukingiriye cane environnement. Ego kandi kino gikorwa cacu turacara abantu 9% kw'isi tubikora tugira recyclage. Urumva turacakeneye abantu benshi cyane kuko turavye nkino mu Burundi nk'amahinguriro honyine akora amazi ahingura bino bicupa ni byinshi gose mugabo ugaca usanga turi nk'abantu bakeya cyane bashobora kugenda tubitoragura mw'ibarabara ngo tubihingure. Rero uko ni ikintu ca mbere dukora turakingira ivyo biyaga. Turazi neza yuko ibinye nk'ahantu za ruguru tubitaye mu mirima uca usanga vyanka yuko ibintu bimera neza ibiterwa bikura neza. Rero uko nuko dukingira ibidukikije kandi urabona nk'ibinye abantu bapfa kubita mu barabara nk'izuba ririkubise hariho ama-rayons infrarouge agenda arasiga mw'isi ivyononye isi n'amadeshe. Urumva ibarabara abasana murabona nko ngaho kuno hasa honyine kwera mu plastique. Donc rero nico dugikorwa dukora
urumva tumamba barabara agira isuku, turakingira ibikoko biba mu mazi, turakingira le sol isi. Ego nk'uwo kubwira ati uhanure, wo gusaba ati uhanure abantu bakora ibinyobwa, bakora amazi, babitekera ama plastic cyo kimwe n'abavyihereza ivyo binyobwa muri iyi ntumbero yawe yo gukingira ibidukikije, abo bantu bo bahanurike? icyo tubahanura nuko twokwijukira gukoresha ibintu biri plastic, kuko hariho amaji tunywera tukagura mu makarton ari en plastic. Hariho n'ahantu nakubitiye gato usanga abantu bagurisha aya mazi twe tugura mu macupa bayashira mu makarton, umuntu akagura amazi mu makarton. Nk'ibi bicupa byose vya energie sangwe bo kwiyumvira ukuntu boza barabitekera mu makarton, kandi birakunda. Sinibaze yuko bobura abakiriya bagiye barabitekera mu makarton. Hariho abaca bambaza ati kuzoca ubura ico ukora. Oya, ahubwo j'aurais atteint mon objectif yo guplaidoyer yuko ama plastique ahera mu mabarabara. Hariho umuntu twigeze kuyaga kuri ibi nyene bijanye n'amacupa ya plastique n'ibindi byose, aya madeshe plastique, arambwira ati iyaba bajya abantu bakora amazi, iyaba bajya abantu bakora amaji, bajya abantu bose bakora ibintu biterwa ama plastique, iyaba ubutegetsi leta babategeka yuko basubira inyuma bakaza gutora ry'amacupa batekeyemo amazi, ati vyogabanya kumbure aya macupa tubona mwibarabara aho duciye hose. Niko nawe ubibona? Jewe nuko nanje ndabibona, mugabo iyindi badashoboye kugaruka kubitora mwibarabara, twebwe tubitora baturihe. C'est ça, uko mu bindi bihugu bitegekanijwe bategerezwa kuriha taxe y'aya madeshe, kuko bo bapfa gukora ntibiyumvira ati fin y'iki plastique nkuze ni yahe, iherero ryayo ni yahe. Twe rero ico dusaba nuko badafise imyanya yo kugaruka mwibarabara babitore, kuko biba vyabaye en désordre. Baturihe twege tubitora, nk'abo bantu twita aba bénévole baba bakeneye nabo nyine akantu, bariho abo bantu babakorera igikorwa cabo, kuko noneho ni igikorwa cabo. Mu bihugu biteye imbere umuntu ntupfa gukora ama plastique uko wishakiye, urayakora uzi yuko hariho pourcentage nkeya izoja ku ma entreprise agira recyclage. Ariko ivyo ntibiratera imbere muri bihugu vyacu vya Afrika. Abi mu guheraheza ubona abantu barakunda kuvuga ati ikintu cyose kugira ngo corohe canke gikwirikizwe vyoroshe harakenera ukuboko kwa leta, harakenera kumbura amategeko ategeka abantu gukora ibintu kanaka kugira ngo bikunde. Wewe iya buri leta wokoze iki kugira ngo ntidusubire kubona aya macupa ya plastique yandagaye ahantu hose, aho umuntu aciye, haba mwibarabara, mu miferege, tuguma tubona aya macupa ya plastique? Wewe iya buri leta wabikoze gute? Iyo ndi leta icambere nokora, kuko sinohimiriza abantu gusa kora iki. Icambere jewe nobahamagara tukayaga, nkababaza ati none kuba mugenda muri aya mabarabara mukasanga ama plastique ahari, umuntu ugasanga waberewe mugabo uri kuraca ahantu hari ama plastique yuzuye, uwo ubona hoko gwiki. Parce que naramaze kugira iyo étude, abantu bavuga ati nuko leta igensitara ama poubelle à usage plastique mu mabarabara. Twaragerageje mugabo mbere n'ikindi kintu kigoye usanga duhura navyo muri ibi bintu vya collect, kuko usanga ama plastique, kuko urabona ukuntu asa, tubikura mu mifereji birimwe ibindi bintu. Urumva hajamwo n'ikindi gikorwa ca triage, tugatria juste le plastique twe dukeneye, ayandi ma déchets ari biodégradable tukayareka, twe tukatoramwo ibinye gusa biri no biodégradable. Rero basaba yuko ama plastique abantu bogira ama déchets. Jewe naramaze kubigira ku ishure rimwe, aho bica binyorohera gusa kuza ndatura ayo ma plastique. Mugabo naho nyene ndagira ikibazo, kuko nsanga izo poubelle namaze kwinstara ngaho nanditse gusa yuko ari usage plastique gusa, uca usanga bashizemo ibindi, bashizemo amasashe, bagashiramwo
n'ibindi bucafu butandukanye mba nashatse gusa mba navijije gusa plastique. Rero nico twosaba yuko hakaba amapubere menshi mwibarabara kandi bakayatandukanya. Burya hako ushira pubere mwibarabara yo kuvangatiranya ibintu mbona umenga wo kuko biragoye fuma uvuga ati iyi ni ya plastique iyi ni y'ibindi uhejeje kugikaranga uhejeje kujya umuhwi mugabo tuvangatiranyije naho nyine amadeshe plastique ucu usanga ari kibazo. Rero mbaye bref ndi leta ikintu nokora nobwira ati abantu bahere mu mazi iwabo umuntu wese yinstale poubelle à usage plastique à usage n'amadeshe yandi ari biodegradable kugira byorohereza abantu kuko twiyumvira ubu kuza turabitora mu mazu y'abantu mugabo bizotugora si badafise ayo ma poubelle ari séparé. Rero nico nosaba abantu yuko mu mazi wabo tureke ibintu byo gushira imicafu ahantu hose tukabivangatiranya dusepare amadeshe. Ikindi kintu noca ndababwiye tukagira umugenzo la politique de réutilisation. Nk'icupa rya kinju murabona ndafise ngaha amacupa ya kinju na separe nk'izi cupa rya kinju umuntu aba yayikoresheje rimwe gusa akacarita pourquoi ne pas kuraba ikindi kintu ugikoresha mu rugo urumva tukagira iyo habitude yo kuhayitiriza ibintu. Turi mwisi aho consommation yabaye nyinshi cyane upfa gukoresha ikintu ukacuta ukoresha ikintu ukacuta ukoresha ikintu ukacuta mugabo habaye politike kwigisha abantu kuhayitiriza ikintu kandi niko abakira bari babayeho kandi ukatusanga ni bapodiwa gose kuko barakoresha ibintu bakabikoresha nk'incuro zitanu ariko ubukoresha ikintu incuro rimwe ukacuba uhataye. Donc niyo politique ya réutilisation no isensibiliza ko gose. Abi ndabashimira cyane. Murakoze namwe kuba mwatwiyumviriyeko. Nizere yuko mwashoboye kuwumvira ibitari bike muri kino kiganiro cacu c'ibidukikije. Umwigeme Abigail yatubwiye ibitari bike, yatubwiye ivyo akora, mwumvise byose mwabibonye, si ukuvyumva gusa no kubibona mwabibonye, mwatahuye neza igikorwa kidasanzwe akora. Twizere yuko mwebwe mwese mwariko muraba kino kiganiro mwashoboye kuhamenyera ibitari bike. Uyu mwigeme arakwiye ko yokezwa. Twizere yuko abariko bararaba kino kiganiro abashobora kugira ico bamufasha bokimufasha, hanyuma iki gikorwa ciwe kibandanye kuko ariko arakora ibikora inka mu gutuma ibidukikije abikingira, mu gukura amacupa ya plastike n'ibindi bikoresho biba vyavuyemwo ibinyobwa bitandukanye kugira ngo iyi si yacu tuze tuyisige imeze neza kurusha uko twayisanze. Mwari kumwe na Remo Prosper Niyonkuru kuri Rock Media naho utaha.